bakunzi b'ikiganiro ku Kivi ndabaramukije. Mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku rugendo umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza aherutse kugira mu ntara ya Karusi, aho yashoboye kuganira vyiyaguye n'imvukira z'iyo ntara, aranifadikanya nabo mu bikorwa vy'iterambere. Yaraboneyeho akaryo keza ko gukeza iyo ntara ku kuntu yitabiriye imigambi y'iterambere na cane cane uko yatahuye ineza yo kuba hamwe. Sangwe ikaze rero muri kino kiganiro. Kwigenekerezo rya 21 ntwarane mu gatondo ka kare, Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarabonanye n'imvukira n'abarangurira imirimo yabo ngaho Karusi, aho hari ku mugwa mukuru wa komine Bugenyuzi. Mu ijambo ryo kwakira abashitsi, buramatari w'iyo ntara Richard Nzokezwa n'Imana yarakengurukiye umukuru w'igihugu ku mwitwarariko wo kubasanga ku Kivi, bagasangira ijambo n'ibikorwa muri iyo ntara itekanye, aho imvukira ziyemerera koko ko ziriko zirakamisha amahoro n'umutekano. Abari muri iyo nama bararonsa akanya ko gushikiriza ivyumviro vyabo bitandukanye, ahanini bakaba bashima ivyakozwe nko mu gisata c'amabarabara, ingabire y'ibitaro bikomeye vyubatswe, bipfuza ko vyoronswa abaganga b'abahinga n'ibindi. Abakenyezi nabo nyene ntibibagiye gushimira umukuru w'igihugu yabahimirije kuja mu mashirahamwe, batariko catugoye kwabaye kuronka umutahe wo gukora igikorwa kiboneka. Umukuru w'igihugu ati nimwubahuke mufata amadeni. Ku bibazo nka vyose ndetse n'ivyiyumviro vyagiye birashikirizwa, umukuru w'igihugu yagiye atanga umuco. Ikibazo c'agafashanyo k'abanyeshuri bo muri kaminuza carabajijwe, ndetse baranagitanga ko iciyumviro. Bavuga bati ubwo uwo gifata nka cagihe cyo mu ntambara, aho abarundi batanga amafaranga bise effort de guerre, nico bagitoye inyishu. Umukuru w'igihugu yarashimye iciyumviro, ariko arerekana aho bigoreye. Ati nimba effort de guerre yaratangwa nuko abantu bizera ko intambara yari igiye kurangira. Atariko nimba uyu mwaka hazinjira kaminuza abanyeshuri 18,000, mu wundi bashobora kuba 25, none ubwo abarundi bo bavyiteguriye koko ko bigaragara ko igitigiri kizoja kiraduga. Umukuru w'igihugu cacu avuye ngaho Bugenyuzi yerekeje muri komine ya Gihogazi ku musozi wa Ramba, ariko harubakwa ishure ryiza ry'amasomero 6. Iryo shure rikaba ryubatswe hafi y'ikigwati. Kabaye akanya keza ko gushikiriza ijambo isinzi ry'abantu bari bitavye ivyo bikorwa, arabakeza ku vyakoretse. Twaje rero kubaramutsa no kubakeza. Intara ya Karusi intara dukunda cyane. Banyakarusi ndakunda cyane je. Kubera iki? Ni intara igizwe n'abanyagihugu bakunda ibikorwa mu ikobera amashi. Iyi ntara ya Karusi ni intara mu migambi ijanye nuko twahimbaza imyaka 51 tumaze turose nayo kwikukira, bisigura umwaka uheze yaje mu ntara za mbere zakoze ibikorwa by'iterambere bishimwa ku buryo no basaba kandi ko mu kwikomera amashi. Mu bijanye no kubaka ibigwati mwabaye abambere mu Burundi bwose. Mu bijanye no kubumbatira amahoro n'umutekano muza mu ntara 3 za mbere mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mu bijanye no gukingira ibidukikije muza mu ntara za mbere. N'ibindi no bane ndabivuga mu guma mukoma amashe gusa. W'igihugu yarifadikanije kandi na bene w'igihugu bo ku musozi wa Ruhata muri komine ya Gitaramuka, mu bikorwa byo gusigisima ishure riri muri wa mugambi wa école fondamentale, aho isinzi ry'abantu bakaba bari bahashitse.
ndetse bamwe bati tugenda twerekana umuco wacu. Ahandi yifadikanije n'abanyagihugu baho nahitwa Gitanga, naho nyene basigisima imbere y'amasomero y'ishure fondamentale ibyo bita trottoir. Aho hose umukuru w'igihugu yaciye yagenda yitwaje agakemanyi k'umuceri, akaba yafashije imiryango itari mike. Muri Bugenyuzi nk'akarorero yatanze itoni zirenga 6 zahawe imiryango 300. Mu Gitaramuka yafashije imiryango yahuye n'ivyago vy'imvura idasanzwe. No muri izo zindi komine nka Gihogazi na Buhiga imiryango itishoboye yagiye ironswa imfashanyo. Baragaragaje rero umunezero. Igihugu yarasavye abanyakarusi gukomeza amakomite y'umutekano kugira ngo bagume batera imbere. Ati umutekano niwo uzotuma n'ubutare buri mu ntara yanyu bwimbwa, bukaba buzoteza imbere ubwa mbere intara yanyu, ngo nakare amahasavyinigwa aho yavukiye. Hari umugambi wo gutsimbataza n'umutekano. Buramatari ngira ngo yarabivuze, bamustantare babwiye dushaka yuko mu kwezi kwa gatanu guhera mwese mu gihugu cyose cy'u Burundi no nga mu ntara ya Karusi amakomite muhuriyemwo y'umutekano ku mitumba yose mo ariwo. Hamwe ikibazo kijanye n'umutekano kibazwa twese ku mutumba, hari abapolisi barimwo, hari abasirikare barimwo, hariho abamenyesha amana barimwo, abadandaza barimwo, abaserukira urwaruka barimwo, abaserukira abakenyezi barimwo, abarimi barimwo, aborozi barimwo, hari abamenyesha makuru barimwo. Nta numwe afise akazi akora mu bijanye no komite y'umutekano atazoba n'izo komite, kugira ngo umutekano tuwufate twese yuko ari wa twese, s'abasirikare s'abapolisi gusa bose, kuko twasanze umutekano tuwufise imigambi y'iterambere ica yoroha. Hari umutekano n'abazana imitahe yabo biroroha, hari umutekano na leta igomba kurangura imigambi irahibuka cyane. Ariko hatari umutekano twirabira hiki. Murazi neza yuko umutekano cyane cyane atari wo basuma gusa. Iyo umuntu ashonje bituma ateza ingorane aherereye. Ni naco tubahamagariye kugwiza umwimbu. Umwimbu nawo mwaronse muhungabunge neza, numuhereze mu masoko. Kuko ari abantu bimbura bakimbura bamaze kubigurisha kera, ico bita umugwazo. Bagurisha amashugwe. Imana idufashe ntibigasubire kuba. Mu by'imibano kandi ikibazo cyo guharika yarageze icyo kivuga ko arerekana ko bizana injyane mu miryango. Ati amategeko agiye kujaho abahanwa bahanwe. Hagiye kujaho itegeko rikomeye cyane ryo gukingira urwaruka n'ingo. Uzorukarisha ruzomumwa inkware nziza no masese tuko turabahanura kikane. Sikera iryo teo yiye gutogwa cyo kimwe n'abaharika aha murimo. Turabasavye reka kuzana umujyano mu miryango, reka kuzana imijyano mu miryango.
nabo bakobwa nabo bagore nabo nyene babirimo. Wewe wa mugore uri ngaho wa mukobwa uri ngaho kubera iki uza gusamba urundi rwo gugundi? Kuko umugore azwi imbere y'amategeko n'umwe si batanu n'umwe. Akarorero katangaje benshi nako umugabo wo mu ntara ya Cibitoke afite abagore 12 n'abana 115. Muri abo bana akaba atanumwe ari mu ishuri. Ati ni ingorane ku ntara yose. Ati bibandanije uko hoza ingorane zisumvye ububi izo twaciyemo. Ikindi kibazo cyakiza rero nga mu ntara Karusi turazinanye. Nta muryango n'umwe nawe bitongura atunze ufise amagitari abiri. Mugabo umuryango umwe abana ari bakenya n'indwi 8. Ni wacuza rundi mugore wa kabiri ni wa gatatu. Umuntu acavyara kuri mugore abana 3 4 5 15. Iyo gitari imwe uzuyibagaburira gute? Gwera kino gihe rero turabasavye abajeje intwaro namwe bw'imvukira muhagurukira ico kibazo kijanye no guharika. Gitorega umuti banje kuva iwanyu mukarindira yuko ayo mategeko tubatera kugikuma. Mukomeze umubano mwiza mu miryango abubatse mwubake zirame abana bagende kwishuri mu yigishe mubaramure nkuko abavyeyi banyu babaramuye. Murakoze. Ni cubahiro umukuru w'igihugu cacu yarababaje cyane nuko hari abana benshi baheba ishure agahamagarira abavyeyi kugarukira indero ngo kuko biragaragara ko badebukiwe. Ati rero nagahombo kadasanzwe ku banyeshure. Abanyeshure muhamagariwe kuja kwishure abana bwose. Uno musi tuvuga yuko kwishure mwiga ku buntu. Kera siko byari bimeze twebwe. Wagenda kwishure karagati gakomeye cyane. Nibiga bose. Kandi abiga nabo biga kure. Bamwe biga kilometero 10. Abandi 15 ugasanga umunsi bagize birometero 200 30 ku munsi mu mwaka ugahera. Ni naco ituma twafashe umugambi yuko mwiga ku buntu. Tugera umugambi wo kubaka amashuri menshi kugira ngo mwige hafi. Birababaje mu nama tuvuye mwe n'abaserukira abari mu ntwaro twumvise yuko abavyeyi cyane ngaha yuko abana muri no mwaka bataye ishure nga Ikarusi baba 5,000. Ubwame maze ndabwereza yuko kuja kwishure niyo nzira irashe yo kwiteza imbere. Aho yo duhagaze ngaha mushake murabane mu maso uwize n'ubutize muca mubonana muca mwimenya. Rabana mu maso waje zamurarabana kutiga biragatsindwa. Kera ntivyakunda ko mwiga none no munsi ukwiga ni ku buntu bisigura yuko mutegerezwa kuri umwanya watakaye kwiruka. Umwana rose ryo bakujya ku ishuri ntayacire hagati. Mwabana we mwicaye hasi ndababona muyige mu yamare. Tubashaka ko babonemo abagoronome, tubabonemo abashinga amateka, abakeguza amateka, ba mustanteri, abasoda, abapolisi, abavuzi, abaganga, abamenyesha makuru, abadanaza n'incabwenge. Mwabana mwe inzara irahera. Mwige neza kandi mumenye. Abavyeyi namwe mushikira abana banyu. Kino gihe abavyeyi muri ko muraduhuka ku ndero y'abana. Higeze aho dusanga kino gihe abana biga mu mwaka wa 5 wa 6 mwaka w'indwi batwarinda. Muri ko murakora iki mwavyeyi? Aho umwana avyara undi mwana. Nyene cyubahiro Pete Nkunziza yarahimirije abarundi bose ahereye ku banyakarusi kwijukira bidasanzwe ugukingira ibidukikije. Ijya misozi se mureko nimeze. Hajya hose bushatse muhambike ibiti gusa. Ibiti bina kamaro. Ni naco tuba rimwe na rimwe mugiye kuraba imyonga yose turima. Tudateye ibiti byinshi cyane kuri ya mitumba muzosanga muri ko murarimira ubusa. Imvura igwa ari nyinshi bice bitwago. Turifuza rero yuko tugwiza ibiti byinshi gutera amashamba menshi tukugira kandi twakingira tukugira kandi tugira imikobeko. Mu bisanzwe njye bitumba yose ijya yose
hajya hose mubona hasiza ko hari ibiti n'ibikobeko kugira ngo dukingire indimiro zacu ziri ngaha mu myonga. Uwo mugambi rero mubitwararike ukugira imikobeko muhere mu miryango iwanyu mu matongo iwanyu, kuko uko igukura iba nyinshi niko dutwara n'isi y'akanovera ivu. Hajya nimubone ijya myonga cangwe zya nzuzi zigenda zisa n'inginagina, rijya n'ivu riryoshe bari kugenda. Mu myaka 10-15 iri imbere muzosanga murima ntimwimbure. Yarifadikanije kandi muri iyo ntara nyene n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD, ni kuvuga abashinga amateka, abajeje mu mabanga muri uwo mugambwe, abasitanteri baturuka muri uwo mugambwe. Aho hakaba hari mu nama yabahuje iri mu rukurikirane rw'izindi nama bamaze imisi bagira, nk'uko twabibwiwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyabenda Pascal, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro bashigikiwe n'umukuru w'inama y'inararibonye ari we nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Umushinga amateka Pascal Nyabenda arongoye CNDD-FDD, umugambwe umukuru w'igihugu cacu aturukamwo, yaboneyeho akanya keza ko gusaba abarundi gutekana. Muri izi nama zose turahura maze tugahanahana ivyiyumviro, tugahana impanuro, na cane cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye agaheza agatanga impanuro azihereza abagumya banga. Kira noneho murabona ibihe tugiye kujamwo vy'amatora, ni umwanya mwiza rero kugira ngo abagumya banga twese turonke impanuro zingene dutegeza kwigenza muri iki gihe tugiye dutera tuja mu matora. Ico nagomba gushikiriza abarundi bose mpereye ku bagumya banga, nashaka yuko abarundi muri kino gihe twotekana, abahurikiye mu migambwe itandukanye bamenye neza yuko iki gihugu tugisangiye. Iyi demokrasi turimwo, iyi demokrasi ariyo yerekana ni bande barongora igihugu, tuyifate neza, na cane cane tumenye yuko turabavukanye, hanyuma tuzoje mu matora twese imitima itekanye. Ngasaba indongozi, ngasaba abarongoye abandi ko bobera akarorero keza abarundi kugira ngo tubandanye umuvukano, kubera aya mahoro dufise yavuye kure. Nta kintu na kimwe cyotuma kiduhungamanya muri kino gihe ngo nuko tugiye kuja mu bihe by'amatora. Nkuko twabivuze, intara ya Karusi yarashimiwe cyane n'umukuru w'igihugu kukuntu yitabiriye umugambi w'ibigwati. Ati vyerekana ko abanyakarusi batahuye akamaro ko kuba hamwe. Amakomine nka yose yarubatse ibigwati, twotanga akarorero ko ngahe Bugenyuzi naho twasanze amazu yasituwe n'imvura idasanzwe yahaguye iri mu rubura, Imutumba muri komine ya Gihogazi, muri komine ya Buhiga ahitwa Shanga hari kigwati kibereye ijisho kirimo amazu arenga 300, imiryango 100 ikabija yaramaze kwinjira amazu yayo. Baranatunganije hagati muri ico kigwati agasoko karema mu masaha yo kumugoroba. Umwe mu bahaba yatubwiye ineza basanze mu kigwati n'ingorane bafise. Muri kino kigwati ibitworohera cyatanguye kutworohera nuko aho twaratuba ubu tutakihaba, turiko tuharangurira iyindi migambi kubera ko twaciye turonka aho dushobora kuba, leta ikadufata mu mugongo, bituma rero amatongo twahoramwo aca yaguka buke buke. Ikindi ciza naco nuko tuba hamwe, imigambi y'iterambere iroroha kuko tuvugana ku mwanya ari bikenewe byo kwiteza imbere canke biteza imbere igihugu nk'ibikorwa rusange. Turashobora kuba dufise umwanya aha mu gatondo
ingoma niyivuga ku munsi wa gatandatu tugaca tuvyuka tugaca tuza gukora ikorwa rusange nko gusubura amabarabara n'ibindi. Ivyo tubona bigoye ubwa mbere nuko atamazi dufise, amazi tuyavoma ku birometero 2 kubera ngaha nta mazi dufise. Ikindi naco cya kabiri nuko atamashure dufise kugira ngo ugwaruka cyane cyane nkamaze kuba ngaha mu Kigwati nabone amashure ari kure ntiyegereye. Hanyuma icya gatatu bishobotse twoshobora kuronka tukaronswa amatara. Hari ico mwoba mumaze kuvugana n'inzego zibarongoye nka musitanteri kugira mwumve yuko mukoresheje n'ivyo bikorwa rusange musha gutangura ishuri ryofasha abana banyu ngaha mu Kigwati? Ego nyakubahwa musitanteri wa komine Buhiga yamaje kutugendera akatubwira yuko burya ibikorwa ari twebwe dutegereza kuvyikorera. Ure twari imigambi yuko muci izuba ritanguye kwaka yuko twashobora kuja mu mwonga tugafyatura amatafari kugira n'imiburiburi tushobore kuronka ayo nk'ibirasi bitatu tuba turakoresha. Hama ibindi navyo nkumbure akavuga yuko nkumbure bishobotse tutanguye kwerekana icyo tumaze gukora bashobora kudufasha nkumbure bakatudodorera ko bagira neza kugira ngo bashobore kutukwiriza iryo shure ryuzuye. Nyakubahwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu n'ubu twandanye tumushimira, tukaba twamusaba yuko na cyane cyane yo dufata mu mugongo ku bijyanye n'indero mu gihe tuzoba twatanguye gukora tukaronka n'ikirasi kimwe cyangwa 2 cyangwa 3 bakadufasha kugira ngo nkumbure mbere bishobotse baturonse n'amashure amwe yimenyereza kuko ngaha dushobora kuba dufise ugwaruka rwishi kuko benshi baraza ku bwishi kugira ngo tubandanye twiteza imbere. No muri komine ya Shombo nyene ayitwa Tango hariko atunganya Ikigwati, hakaba hari n'amazu yarasanzwe ahubatse ashobora gufasha mu gihe yosubirwamwo nk'ivuriro. Umukuru w'igihugu cacu nkuko akunze kubikora ari muri wa mugwi wa Haleluya FC yarakinye umupira w'amaguru ku munsi wa gatanu. Uwo mugwi wahuye n'umugwi wa komine Bugenyuzi bita Mambave. Uwo mugwi ukaba warerekanye ubutwari n'ubukerebutsi bwawo naho vyashitse ugatsindwa. Haleluya FC watahanye ibitsindo 3 kuri 2 vya Mambave. Eka bukeye no kuvuga kwa gatandatu Haleluya FC watanye mu mitwe n'umugwi wa Kivi Karusi. N'uwo mugwi ukaba warerekanye ubutwari bukomeye. Iyo migwi yose umukuru w'igihugu akaba yarayigabiye imipira y'ugo rukino akikeza kuko yerekanye imbere y'abarorerezi umupira mwiza cyane. Reka naguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kikwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibungo yatewe abagabo reka kukura bikwiyura umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco wakazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukwishira n'ukwizana vyari umuziro agacinyizo akarenganyo intwaro z'umukazo vyari vyatsindaro abarundi twari mu mwiheburo ucuhaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'ubutwari no kwitanga urakenyera ziraguma ku rugamba uritanga utiziganya utsinda abansumirinda umwizera abarundi bari mu mwiheburo niwirambire se barundi. N'icyubahiro Petero Nkurunziza yaraciye ku kirimba kiri mu ntara ya Gitega aho yagenduye ubworozi bwiwe ahanini inkwavu zirenga 140, inka n'ibindi hamwe n'imirima yo nayo ikaba itotahaye y'amateke, igibiharage n'ibitoki ndetse n'ivyamwa birimo amapera, imicungwe, amavoka ashuritse n'ayari mu gukomera n'ibindi.